Ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro ku kivi. Uno musi tuza kubashikiriza ibikorwa nyamukuru vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye mu kwezi kwa Ruhuhuma 2021. Inyuma y'akaruhuko yagize mu kwezi kwa mbere, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ukwezi kwa Ruhuhuma yagutanguriye ku kivi, aho yaranguye ibikorwa bitandukanye, ibikorwa vy'urukundo, eka n'ibindi yaranguye bijanye n'amabanga yo kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ido nido ni mu kanya, sangwa ikaze. Kuwa kabiri Ruhuhuma, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarateye iteka ibirori vyo gutanguza ihiganwa ry'umukobwa w'umurundikazi mwiza aciye ubwenge kandi yubahiriza imico kama. Mw'ijambo yashikirije uwo musi, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yasavye ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'imico kama, ubujejwe ingenzi n'ishirahamwe SS Entreprise barijejwe gutunganya ico gikorwa kugikorana ububangutsi n'ubwitonzi kandi ku mugaragaro kugira abavyifuza bose bashobore kwiyandikisha. Yasavye abavyeyi guhimiriza abana babo b'abakobwa bakwije ibisabwa kugira biyandikishe bashobore kugaragaza impano bahawe n'Imana. Hari haciye ikiringo c'imyaka 4 iri higanwa ritaba mu gihugu cacu kubera imvo zitandukanye. Muri uno mwaka rero twabonye ko vyoba vyiza risubiye kuba, na cane cane twifuza ko ryoba ihiganwa ry'akarorero risumba ayandi mahiganwa yose yitangiye imbere mu kwitorera umwigeme mwiza w'akaranga w'incabwenge afise imigambi irashe, imigambi izoteza imbere igihugu cacu, kandi imigambi izoteza imbere umwigeme w'umurundikazi igateza imbere n'umukenyezi w'umurundikazi. Nkuko muza kubikurikirana, Miss Burundi ni umwigeme aba yatowe kugira agaragaze igihugu c'Uburundi mu makungu, ubwiza n'akaranga k'abarundikazi, kandi akaba umwigeme w'incabwenge aba yashize imbere imigambi myiza yo gushigikira igihugu cacu. Naryo ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rishinze iterambere muri Afrika, ariryo mu mfunyafunyo ryitwa UPDAD, dusanzwe turongoye aha mu Burundi, risanzwe mu vyo ryishinze harimo kwitaho agateka k'abigeme n'abakenyezi. Ivyo rero mugaca mwumva ko bihuriranye na rya terambere ry'umwigeme dusanzwe natwe dushigikiye. Ni muri iyo ntumbero rero ishirahamwe UPDAD rishigikiye ico gikorwa co gutora Miss Burundi, twifadikanije n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi n'abariko baratunganya bino bikorwa kugira ngo bigende neza, ndetse tuze tumushigikire mwishirwa mu ngiro ry'imigambi azoba yiyemeje. Banyakubahwa mwese mwitavye bino bikorwa, batumire bahire. Iri higanwa rizoba ku rwego rw'igihugu cose, ari naco gituma twatumiye babona amatari kugira nabo nyene badufashe mu ntara zabo guhimiriza abigeme bakwije ibisabwa ko bokwiyandikisha ku bwishi. Bazohimirize bongere bubahure abavyeyi kugira ngo barungike abigeme babo kwitaba iryo higanwa riko rategurwa. Twaratumiye kandi n'abarongoye amashure ya kaminuza atandukanye, yaba ya leta canke ayabigenga, kugira ngo mufashe mu guhimiriza urwaruka rw'abigeme biga mu mashure murongoye
bazokwitabe ku bwinshi iryo higanwa. Turasabye kandi abavyeyi ko bokorohereza abigeme bakwije ibisabwa. Banyakubahwa mwese mwitavye bino bikorwa, batumire bahire. Dutahure twese igikorwa dutanguye uno munsi gikomeye, kuko umwigeme azotorwa azoba ari icitegererezo ku gihugu cacu, niwe azotanga ishusho y'igihugu cacu mu mahanga. Ni naco gituma dusavye abazoba bagize umugwi uzoba ujejwe kwiga amadosiye yabo gutanga amanota mu mahiganwa bakurikije umwe wese ibyo ashoboye, kandi bakurikije ibiranga umwigeme w'umurundikazi azoserukira abandi muri ico gikorwa. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarakiriye ku biro iwe uwuserukira ONU-SIDA mu Burundi Dr Abdul Karim Ben Wahab. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashimiye uwo mushitsi kuri urwo rugendo, ati kuko iryo shirahamwe rimaze gushigikira mu bitari bike mu bijanye n'ibikorwa vy'ishirahamwe OPEDAD Burundi risanzwe rirangura mu bijanye no kurwanya ikiza sida. Nakanyamuneza kuri twebwe kubona twarose umushitsi aserukira ONU na cane cane mu gisata cyo kurwanya sida. Sijya mbere dukorana, twe dusanzwe dukorana, baradushigikira mu bikorwa bitandukanye, duhereye mu guhimiriza urwaruka ingene go kwikingira sida. Uno munsi rero icamugenza kwari kugira ngo aze kutubwira ibyo tugiye gukorana, kandi na cane cane muri iyo ntumbero yo kurandurana burundu umugera wa sida. Ego ibiharuro birerekana ko abagwayi ba sida bagabanutse, ariko uwo mugera uracariho kandi n'abugendana baracariho. Rero nk'uko babitwemereye tugiye gufashanya, badufashe no kumenyekanisha ishirahamwe ryacu dukoreramwo, ishirahamwe rirongowe n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika mu vy'iterambere, na cane cane ko bakoranye rikiri OPEDAS. Ubu rero bari baje bagendera ishirahamwe OPEDAD bumviriza imigambi dufise kwihuye n'ibikorwa basanzwe bakora, kanatsinda basanze ari byo, kubera twarakoranye ku itariki imwe y'ukwezi kwa12 igihe wari umunsi mukuru mpuzamakungu wo kurwanya sida. Baradushigikiye kandi n'ubu ngo bazaguma badushigikira ku neza y'amagara y'urwaruka, abana n'abavyeyi, amagara atagira umugera wa sida. Kuwa 10 Ruhuhuma 2021 Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarakiriye ku biro vy'ishirahamwe OPEDAD abatambukanyi b'abaserukira ingoma y'Ububirigi na Hollande mu Burundi. Bakaba bari baje gukeza umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuvyo amaze kurangura mu kiringo gito amaze ashikiriye ayo mabanga. Baranamwemereye ko bagiye kuza baramushigikira mu bikorwa arangura. Kwigenekerezo rya 19 Ruhuhuma 2021 Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaritavye inama ya bose y'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Inama yabaye biciye ku buhinga bwa none, ikaba yari ifise intumbero y'ukongereza utwigoro tw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika mu bijanye no kurwanya ikiza coronavirus. Mw'ijambo Nyenicubahiro yashikirije, yamenyesheje ko leta y'u Burundi imaze kugira amasekeza yo gupima ikivunga abavyifuza incuro zibiri zose. Isekeza rya mbere rikaba ryamaze amezi 3 kandi rikaba ryarazanye akarusho mu gutuza ico kiza. Kubijanye n'ivyo ishirahamwe OPEDAD Burundi rimaze gukora, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko hatunganijwe amakoraniro menshi y'urwaruka n'abakenyezi b'indongozi gushika ku rwego rw'umutumba, aho bahimirijwe bongera basabwa guhimiriza abandi
gufata nkama no gukurikiza ivyo basabwa mu bijanye no kwirinda ikiza ca coronavirus. Umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yamenyesheje kandi ko ishirahamwe OPEDAD Burundi ryatanze ibikoresho vyo kwikingira ico kiza ku mavuriro atandukanye yo mu gihugu. Ibikoresho OPEDAD Burundi ryaronkejwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa n'abandi bagira neza. Kw'igenekerezo rya 19 Ruhuhuma 2021, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaratunganije kandi urubanza rudasanzwe aho yararamutse ashikiriza ivyo yashoboye kurangura kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika muri Kigarama umwaka w'2020 biciye mu mashirahamwe OPEDAD Burundi na Fondation Bonne Action Umugiraneza. Yarashikirije kandi n'ibigiye kurangurwa muri ayo mashirahamwe mu myaka iri imbere ahereye kuva muri uno mwaka wa 2021. Yarakengurukiye abamushigikiye mu gisabisho, mu bikorwa no mu buryo, abasaba gushishikara. Kabaye n'akaryo keza ko kwifuriza umwaka mwiza w'2021 abo bafatanije ibikorwa. Niteka gusubira guhura namwe, abantu beza mwambereye umugisha, mwafashije mufata mu mugongo mu bitari bike nashoboye kurangura kuva ntanguye aya mabanga yo kuba mama Burundi. Uno musi twakoraniye ngaha ngo tubashikirize ivyaranguwe n'ibigiye kurangurwa mwisiza ndetse no mu myaka ikurikira. Sanzwe nisunga mu kurangura ibikorwa vy'igihugu canke ivyo nkora ku ruhara rwanje, aho naho ndavuga ivyo nkora biciye mw'ishirahamwe Fondation Umugiraneza. Ku ruhara rw'igihugu naho ivyo nkora mw'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika vyishinze igiterambere OPEDAD mu mfunyafunyo. Twagomba dufate kano kanya tubabwire muri make ibikorwa twakoze kandi tuzobandanya muri uno mwaka twaraye dutanguye. Twarafashije bimwe biboneka mu bikorwa cyo kurwanya ikiza coronavirus mu gutanga ibikoresho byo kwikingira ico kiza. Twahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa ndetse n'ibyo twahawe na Fondation Jacques Ma. Twaragize amasekeza yo kwigisha abakenyezi b'indongozi gushika ku rwego rw'umutumba ukuntu twokwiteza imbere n'ukuntu twokwikingira ico kiza. Twaragize amasekeza benayo kugwaruka ruri mu mashure bari mu buruhuko ndetse no kugwaruka rwari mu mashure. Twarashitse ku mashure mu ndaro kugira tubigishe, tubaye n'impanuro ngenderwako zizobabungabunga mu ndero y'ikirundi ndetse gushika muri kazoza indero bazogendera gushika bageze no mu zabukuru. N'ubu tukibandanya gutanga impanuro muri urwo rwaruka, twatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi indwara ziturutse gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5. Nisekeza twitiriye Malnutrition Zero au Burundi, rikaba rizobandanya gushika mu kiringo c'imyaka 5. Twatwizeye ko iyo ndwara izoba yaranduranywe n'imizi. Twatunganije isekeza ryo kurondera no kuvura abakenyezi bafise indwara zo mu kigo. Umbere tukaba turiko turabubakira inyubakwa iteye igomwe aho bazohora bavurirwa. Ivyo tukaba twabikoze tumaze kubona ko aho bagwarira canke aho bakorera haga, kandi twabonye ko atani ivyumba bihari. Ari naco gituma twasanze batira aho bakorerwa ivuriro ry'Igitega
ibikorwa bijanye no kuryubaka ubu twatanguye, kandi abari ngaha batari bake ico gikorwa baragishigikiye bimwe biboneka. Ngamba nze ndabasemwe hamashi kuko ubu turageze kuri dare. Twarashigikiye bimwe biboneka rero ibikorwa bijanye no gufungurira abana ku mashure, bimwe bita cantine scolaire, kandi tukaba twiyemeje kuba abahetsi b'ico gikorwa, bamwe bita marraine mu gifaransa. Twaragendeye ibigo bireze imfuvyi, abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga n'indwara ziturutse ku gufungura nabi mu ntara zitandukanye. Banyakubahwa mwitavye bino bikorwa, batumire bahire. Ibyo byose tudondaguye, eka mbere n'ibindi muza gushikirizwa ku buryo bwiyaguye, byashobotse kubera ukitanga kwanyu. Tukaba tubakengurukiye cyane, twizeye kandi ko muzobandanya kudushigikira kuko turi kumwe twese bizoshoboka. Ivyo bikorwa rero bitera iteka abari mu bibazo bitandukanye, bikanatera iteka igihugu kuko ivyo dukora vyunganira leta mu migambi yayo. Icifuzo cacu kukaba ari uko mu gihugu hadasubira kuba hakirangwa abantu bafise ibibazo biturutse ku ngorane bagize canke ku kutitabwaho. Nama nabivuze kandi nzobisubiramwo kandi ndabisubiramwo, kandi ari hamwe umurundi wese yo kwitaho uwundi ari mu bibazo, ibigo bisanzwe bibakira nta ngorane zo kurengerwa byogira. Hamwe ico gikorwa twese twogigira icacu, tuje hamwe rero dushire hamwe inguvu, vyose bizoshoboka. Twasanze hari ibigo birera abana b'imfuvyi, aho usanga nk'umuntu umwe akurikirana nk'abana barenga 5. Aho rero umwe wese bifata mu ntoki, twosanga ivyo bigo vyorohewe mu kurangura ico gikorwa c'urukundo Imana yabahaye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje imigwi Intwari FC na Amikare FC rigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 15. Urwo rukino rukaba rwabereye ku kibuga ca Paruwase Murayi muri komine Giheta, intara ya Gitega, kuwa 21 Ruhuhuma 2021. Urwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi w'Intwari FC urongowe n'umwana w'umuhungu agira kabiri w'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Ishimwe Christ Vigor. Ukaba kandi ufashwe mu mugongo na Fondation Bonne Action umugira neza. Christ Vigor yarashikirije intumbero yatumye yiyumvira gutanguza umugwi w'umupira w'amaguru Intwari FC. Nashaka kwegeranya urugaruka kandi baje mu marigara kubera baze gukina agapira natwe kubera ko byagenze neza. Nashaka n'abandi bashaka kuza gukina umupira tuzobakira. Kuwa 24 Ruhuhuma 2021, nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarateye iteka ibikorwa vy'uruganda rwo guhimiriza mu gufasha mu iterambere ry'umwana mutoyi kuva umwana agisamwa gushika ku myaka 8. Mu ijambo yashikirije, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu guhimiriza abarongoye amavuriro gusubira kunagura wa mugambi wo kwigisha abavyeyi baje gupimisha imbanyi, babahimirize gufungura neza kandi ibikwije ivyangombwa ku neza y'abana bibungenze. Abavyeyi baje gucandagisha abana babo babahimirize kubijanye no kugaburira abana neza, kubafungurira ibikwije ingaburo kugira bakure neza bagira amagara meza. Nkuko mubizi,
iterambere ryuzuye ry'umwana kuva gisamwa gushika ku myaka 8 ni intambwe idasanzwe ku buzima bw'umwana kugira ngo akure neza ashobore kwiga neza. Iyo umwana atitaweho muri ico kiringo kazoza kiwe gashobora kutaba keza. Murazi abana bari munsi y'imyaka 5 ni abana bakunda kugwaragurika mbere no gushikirwa na za ndwara zifatiye ku gufungura nabi, ndetse twararavye dusanga no gushika ku myaka 8 muri uwo mugwi abana barakarirwa no kugwaragurika. Turasavye amavuriro gusubira kugarukana wa mugambi wo kwigisha abavyeyi baje gupimisha imbanyi, mubahimirize gufungurira neza abana ndetse nabo nyene gufungura neza. Muhimirize kandi kubijanye no kugaburira abana ibifungurwa bikwije ingaburo kugira ngo bakure neza bagira amagara meza. Kera twarabibona aho abavyeyi bajanye abana ku rucanco canke abavyeyi bagiye gupimisha imbanyi, aho habanza gutanga icigwa imbere yuko babarangurira umugambi w'ivyabazanye. Turahamagariye rero abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kongera kuvyura uwo mugambi mwiza wo kwigisha abavyeyi ingene bashobora gufungurira abana, kandi n'ingene abavyeyi bibungenze bashobora nabo nyene kwibungabunga no kubungabunga ico kiremwa kiri muri bo. Kuri uwo musi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yarahaye umubonano abakenyezi bagendana ubumuga bw'urukoba abenshi bita nyamwema bahurikiye mu ishirahamwe Association des Femmes Albinos Espoir. Bakaba bari baje kwiganira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe yarihaye intumbero yo guharanira agateka k'abanyamwema, ingorane bahura nazo mu buzima bwabo. Ikindi bamusavye kwari ukubashigikira kugira bazoshobore kwitaba umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa itariki 8 Ntwarante uko umwaka utashe. Mu ngorane bakunze guhura hakaba kwinubwa mu kibano, gutabwa n'abo bubakanye iyo umukenyezi avyaye nyamwema, no kubura ibikoresho vyo kubungabunga urukoba rwabo na rirya rusaba vyinshi. Kw'igenekerezo rya 26 Ruhuma 2021 Nyenecubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye ishure nshingiro Bubu yo ku musozi wa Kibimba, komine Giheta, intara ya Gitega. Akaba yari yagiye yitwaje agakemanyi kagizwe n'intebe z'abanyeshuri 100, imashini nyabwonko n'ibikoresho vy'isuku ku banyeshure babigeme. Mw'ijambo yashikirije yasavye abarongoye iryo shure kwitaho imirima y'ishure be n'isuku haruhande y'iryo shure. Imbere yo gushikiriza ako kaganuke, Nyenecubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye koperative y'abakenyezi babigisha bo muri ako karere, aho yiboneye umurima uteye igomwe warimwe muri ako gace ka Bubu nyene. Intumbero y'urugendo rwa Fondation Mugiraneza sanzwe ndongoye kandi sanzwe mfise icicaro ngaha mu Giheta, twaje kugendera rino shure ryo kw'Ibubu tubazaniye intebe kubera mu bintu turagishinga iterambere ry'urwaruka, iterambere ry'umukenyezi, ari nacyo gituma mwabonye twaciye hajanye barimira amashu. Ishirahamwe ry'abigisha abakenyezi muri kano karere ryagiye hamwe rirasigura imisozi babona ko iriko irapfa ubusa, baca baja inama yo kuhatera ibifungurwa. Nagira ndabasabe mubanze mubakomere amashi. Turabateye intege kigoro mwagize kandi no kwishaka muri kumurerekana ryo kurwanya inzara no kurwanya ubukene, na cane cane
wa mugambi wo kuvuga ko umunwa wose uronka ico urya, umufuko uronke amahera, muri mu bavyumvise kare. Hanga n'impanuro ku bayobozi ba rino shure, murabona ko dukikijwe n'ishinge n'imikaratusi. Twizeye ko tuzogaruka dusanga hari ibitunguru, amashu, ibiterwa bishobora kumera mu rubuye haraba inkore, kubera iyo ufashe isuka bita igipiri irarandura ibisinde ndetse n'utwo tubuye ikatwegeranya ugasanga harashajije rwose. Nagira nawe nyine ndamutera intege ahimirize runo rwaruka ruracabasha, bakoresha ingufu zabo bacari bato kugira ngo basibure ngaha. Bazofata muri wa mwanya wa tepeya barime ngaha. Kuri uwo munsi nyene w'igenekerezo rya 26 Ruhuhuma, Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaragendeye ishure Faith School ry'Imuramvya. Ishure kugeza ubu rifise igice co kwimenyereza maternelle, bagizwe n'abana b'imfuvyi, abana bo mw'ibarabara n'abana bavuka mu miryango ikenye kurusha iyindi. Mw'ijambo yashikirije, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarashimiye ishirahamwe Global Relief Trust kuri ico gikorwa c'ubuntu n'urukundo bitegurira akazoza keza abo bana batagira icepfo n'ica ruguru. Akaba yarangije ijambo ryiwe yemera ko hagiye kuba ubumwe hagati y'ishirahamwe Global Relief Trust na Fondation Bon Action Umugiraneza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yari agiye ashiriye agakemanyi abo bana kagizwe n'ibifungurwa, imashini nyabwonko, amasabuni, amavuta n'ibitenge. Kwari kandi kwifuriza umwaka mwiza urwo rwaruka ngo rusanzwe rumukunda, rukaba ari nago rwamwifurije isabukuru nziza mu kwezi kwa Nzero mu kumuririmbira akaririmbo kamuhimbaye cyane. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Icatuzidukanye ngaha ni urukundo. Urwo rukundo rero kugira dushike ngaha ni urukundo twabonye biciye muri ivyo bibondo. N'abana nasanze bankunda kandi batanze. Hari igenekerezo ry'13 ry'ukwezi kwa mbere uno mwaka nyine turimwo, aho nabonye ku buhinga ngurukana bumenyi abana ko barandirimbira banyipfuriza isabukuru nziza y'amavuko. Aho rero nandi ndabashimira ibondo, ndabakunda kuko namwe murankunda. Ndabo banyirikije ko n'umunsi mukuru baho uyo sabukuru. Narahimbawe cyane, ntanguma mfise inyota yo kumenya ivyo bibondo vyandirimbiye banyifuriza isabukuru nziza, bakoze n'ifoto nziza cyane. Ndiko numva birampimbaye gose, numva binteye umunezero, numva bimpaye ingufu n'ishaka ryo kuyifuriza nabo isabukuru nziza tuyisangiye, kubera baranyibukije ati mama burya naho isabukuru ntiwatuhaye gato. Baranyibukije kandi niyo bana bakoze ico gikorwa mu Burundi bwose cyo kundirimbira banyifuriza isabukuru nziza. Uno musi uri hejuru rero Imana yabikoze, ndibonera abana nabo baribonera umuvyeyi. Turabashimiye ngere mwatwakirije akanyamuneza kenshi, kandi n'ubu tukatubona ko mukitunezererewe. Turabashimiye. Turashimiye cyane uwuserukira rino shure mu mategeko. Turashimiye
ishirahamwe GRT ku bikorwa vyiza rikora. Turashimiye n'abigisha barera bino bibondo kandi turabateye intege mukomere kwibanga ry'ubuvyeyi. Iyo batari kundirimbira kumbure no kwamwica ngaho muri ryo barabara ndengana kugira amenye naho mwiga burya byafashe igihe byarangoye. Naratumye ndatumiririza, ubu rero Imana yabikoze nahiboneye. Bavuze bati umuvyeyi ntatureke adufata ukuboko, turi kumwe twese bizoshoboka. Rero niko ndavuga ko twahujwe n'urukundo rw'abo bana. Ico tugiye gukorera hamwe ni neza y'ibibondo, ni neza y'igihugu, ni neza kuri twebwe twese. Abavuga igiswahili baramaze bati mwanamke muzazi. Kwitwa mwanamke muzazi sikumva yuko umupfasoni ari kuvyara gusa. Kuba muzazi ni ukugira iryo banga ryo kurera, kumva ko impuhwe z'ibibondo. Umwana avunitse umutima w'umuvyeyi uba uvunitse. Umwana abayeho nabi umuvyeyi yumva ko nawe nyene atabuzima, kubera akazoza kacu kari muri ivyo bibondo biri imbere yacu. Turiho tutakiriho, abo bana nibo bazosigara babungabunga igihugu cacu c'Uburundi. Nibo rero bazotubera icitegererezo kandi bazodukorera mu ngata. Ni kuri urwo rugendo rwashikanye umutambukanyi wa nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ntara za Gitega na Muramvya dusozereye ko kino kiganiro cacu cyo muri Ruhuma 2021. Mwakoze cyane kudutega yompi naho utaha.